Jeanne GAPIYA murongo ishirahamwe na INSS mukaba mwashimye gufasha mujanye n'uburyo ibishirahamwe aruka rw'imvukira za Jabe rwatunganije rino higanwa ryo rwa basketball mu gukurikira ingaruka mu buruhuko mbega mwebwe ni iki cyatumye mwiyumvira kubafasha. Murakoze ibi inkino nk'izi zifasha ugwaruka ruri mu kiruhuko kudasamara no kutaja mu bintu byo banduza. Murazi ko twebwe urugamba rwacu mu kurwanya gukingira ikiza roho nyanganda SIDA. Rero aho twebwe batubwiriye yuko bateguye bino bikino iyi tournoi byaradushimishije kuko niyo ntumbero ikomeye yo kubuza ugwaruka kuja mu biyayuramutwe mu bindi byose bishobora kubatwara mu ngorane nyinshi harimwo n'ivyo byo kurwanya vya VIH. Nkuko nabivuze tumaze iminsi duhagaritswe n'umutima n'ukugene ugwaruka gwandura mu bwinshi. Rero turonse abantu bafata uwo mwanya kuko abana iyo bari mu ishuri baba bafite icyo bakora. Iyo rero batari mu ishuri ni umwanya ushobora kuba umwanya wo kwega ibidashoboka ibintu byinshi. Rero nta kuntu tutashobora kubafasha kuko baba bariko natwe baradufasha. Muri iyo ntambara twishinze iyo bariko barafasha ugwaruka natwe tuba tuko turafashwa. Nibaza ko nejo nihaba inkino ngizi ari byo dushobora tuzorinda kubifasha kuko ni imwe mu nzira zidufasha gukingira ugwaruka. Mwabonye ko hari abantu benshi na cyane bakiri bato. Abo bose rero muri uyu mwanya jewe naje kuva saa 5 ubu tugeze saa 9 ayo masaha 4 bariko baraba ibintu nk'ibi batari mu nzoga batari mu rumogi batari mu bagore n'abagabo aho ayo masaha n'amasaha y'igiciro muga kandi nkabanzi yuko izi nkino zimaze igihe ziramaze ukwezi kose rero bariko barafasha ugwaruka kumenya gukora kuko gukina ureke ko biryoshe kuraba nibindi bintu burya bifasha ugwaruka kugira n'iyindi migenderanire. Jewe narakinye basket ndazi carico basket burya imbere yuko uza gukina baranakwigisha ingene ubaho. Umukino nk'uyu ni 5 barabigisha ingene bagwana kugira ngo batsinde. Erega mu buzima n'ukugwana. Ibi vyose rero ni ibintu vyigisha ugwaruka arico gituma nibaza ko INSS kuva mu ntango murazi ko tutangura kwigisha kwikingira twahera mu gwaruka. Sukuvuga ko nabandi tutabaraba mugabo ngo nibaza yuko igikomeye cyane mu bintu vy'umugera wa SIDA uhera kuraba bagishusha amaraso agishushe akaba aribo wigisha narijya tubona ko basa nkuko bazi ngo ico kiza caraheze ntikikiri ingorane. Rero twabafashije badufasha. Nashaka kubabwira ko kuronka akakanya nakanya keza ko kudufasha urugamba twishinze. Akizimana Armel urongo ishirahamwe ry'ugwaruka rw'imvukira za Jabe twamara tunganije ihiganwa ry'urukino rwa basketball biko rabera hano mu Jabe mbega mutubwira intumbero yatumye muri tunganya narijya tubuzi uko atari ryambere. Intumbero niyo kwegeranya mu gwaruka ruri muri vacances kugira ngo nibagende kunywa urumogi canke bagende mu busambanyi canke bagende mu bindi bintu vy'ibintazi. Nico gituma imisi yose mu vacances tuguma twegeranya ugwaruka kugira ngo ndetse havanatara nyinshi z'aba jeunes tuba dukeneye yuko ugwaruka ruguma hamwe kugira ngo ntirugende mu ivyo bindi ibiyayurura mutwe canke ibindi. Mbega none imigwi ihari imigwi ngahe ijivana he na he? Twagize imigwi ishika kuri 11 w'abahungu n'imigwi 2 y'abakobwa. Hari imigwi yavuye ku Buterere, hari yavuye mu Gatumba, hari yavuye Nyabugete, hari nyinye ntuzeyi tuze niyo mu Kanyosha yavuye mu Kanyosha, ndetse n'imigwi 2
iriko irakina finale tuzoca tugenda Ingozi ku munsi wa gatanu. Ego. Mbega none uravye imyaka si mike ubitunganya urabona bifise ingaruka nziza, mbega murumva bababwira yuko ibikorwa mukora hari ico bifasha nko ku bavyeyi cyangwa abana nyene? Birafasha ikintu kinini kuko ugwaruka rwinshi ngaha ahaye ruratuma rumenyekana. Nk'ubu nk'abajene bari kugenda gukina muri Tanzania benshi babonekeye ngaho ko muri federation nta matunwa nk'aya bari bateguye, niho abajene benshi babonekeye. Hama ikindi nyamukuru nuko tuba dukeneye ko ugwaruka ruguma ruri hamwe, rugumana morale nkuko mwabibonye ngaho.
amashyi menshi cyane.